Sangwa ikaze nshuti namwe bagenzi mudahengeshanya gutega abiri imbonesha kure yanyu JCTV. Turi kwa kabiri igenekerezo rya 4 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2021. Akaba ari umwanya tubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Amakuru akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abadandaza n'abagura amavuta ava mu kigazi ngo ntibazi igituma igiciro cayo kiguma kiduga. Murabikurikirana murano makuru. Ngo abana bari mu buruhuko ntibakwiye kurera amaboko igihe uburuhuko butanguye. Ngo barafise ivyo bokora kugira basahirize abavyeyi. Nibi murabikurikirana murano makuru. Aya n'ayandi ni mu mwanya. Abadandaza n'abagura amavuta ava mu kigazi basaba ababijejwe kuraba ico bokora kugira igiciro cayo mavuta kigabanuke. Aho ni mu gihe ikibido c'amavuta cavuye ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 40 na 50 kikaja ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 90 n'ibihumbi 100. Godefroid Nunzu bumwe aratubwira ido nido. Abadandaza n'abagura amavuta ava mu kigazi basaba leta ko yoraba uko ibigenza kugira ibiciro bigabanuke. Aho ni mu gihe ikibido cavuye ku bihumbi 48 ku kiranguzo kija ku bihumbi vya baba 90. Nayo bamwe bagura ayo baja guteka kibuni c'iritiro n'inusu cavuye ku bihumbi 3 kija ku bihumbi 5 ahandi 6. Nayo ibijanye n'amavuta y'amakoto ubu ngo hariho n'abatinya kuyarangura kuko ibido ubu igeze ku bihumbi 130. Ibido y'amavuta musanze twebwe ubu yatwirangura ku 95. Mukari mwahora muyirangura ngaho. Ndibuka muri Decembre twayirangura ibihumbi 38 40 kugera ku 45. Mugabo kugeza no munsi tugeze ku 95 94 wayarose ku ibe nziza. Izindi yasanga buze nta 48 ariko nk'ubushobora kuyangura ku 98 urumva. Ari naho usanga ubwo n'ijana Ivan mudandaje ko ntawo birenye nawe aba yayarose. Amakoto ni ngorane mutama, amakoto ni ngorane nakaza abahinga frame. Kora amakoto abiyagezeko. Ni kujugumira. Nk'ubu nyaje namaze mbere hafi imisi 3 atamukoto ndandaza. Kubera ubunya n'abayaronka bayabarinda kuyakora ruguru. Ahubwo twebwe icyo tubona leta nyene yo jamika bidufashamwo ikareba ukuntu kabisa ibico byokoroka nawo ubundi ho sabona nta kintu ntako kiravamo na twebwe ntacyo tuko turakora kabisa. Nk'abadandaza bato bato byukuri ubwo yogabanya ibiciro. Ikaraba kuntu basi isubira ikareinitialize ibintu bigasubira bikamera nkuko basi byari bimeze ubwa mbere. Ko nka twebwe abantu bato nukuri nta kintu kimwe tuko turashikako. Ego abantu bokwishwa n'inzara ko nk'umunyagihugu mutoya yahora afungura nk'intunze nk'amamesa igikinjo twayigurisha 3000 yazimbye ubwo tuko turagurisha hafi 6000 ariko arayiduzamo kabiri. Murumva yuko umunyagihugu mutoya atakuntu yobaho kabisa. Twebwe tunako korabaho uruganda rwayo ari bakatubwira aho impamvu bishoboka dusubiza ucaje. Harigaragaza ubukene bw'amazi aho ni muri quartier Muyaga zone Gihosha Serire Gisandema aho biboneka ko amazi aboneka rimwe. Sofoni hico Burundi yaratembereye aho mu Gisandema aratubwira uko yasanze vyifashe. Harigaragaza ubukene bw'amazi muri quartier Muyaga zone Gihosha Serire Gisandema aho biboneka ko amazi bayaronka rimwe na rimwe. Abanyagihugu twashoboye kuyaga batashimye ko tubacisha kuri mikro zacu baremeza ubwo bukene bw'amazi kandi natwe aho twashoboye guca vyagaragara ko atamazi ahari. Twagerageje kubaza nyumba 10 waho twashoboye gushika aremeza ubwo bukene bw'amazi agasaba ababijejwe ko bo batunganiriza akaba yishuye ibibazo vya mugenzi wacu kuri telefone. Abana bari mu buruhuko ngo ntibakwiye kurera amaboko. Izo ni impanuro zatanzwe n'abana baticaye inyuma yaho baronkeye uburuhuko. Abo JCTV yayaze nabo bamwe biyungunganya mu kubumba amatafari
abandi bakadandaza imisigati. Godefroid Nunzu ubumwe yayaze nabo aratubwira ido nido y'ayo makuru. Abana bari mu buruhuko bahanura bagenzi babo kutarera amaboko. Abo nabashoboye kuyaga na JCTV aho yabasanze bari ku murimo, aho bamwe biyungunganya mu kubumba amatafari n'abandi ugasanga bafise udutahe duto duto maze bagakora nk'igikorwa cyo kudandaza imisigati. Bavuga ko iki gikorwa gituma badasamara canke se ngo barere amaboko, bikabarinda kandi kuyerera no kuja mu bundi buhumbu. Bamenyesha ko iyo bahejeje bakaronka akanyungu, ivyo bibafasha gusahiriza abavyeyi babo mu kugura ibikoresho bimwe by'ishure nk'amakaye, ama-uniforme n'ibindi. Reka tubumvirize. Yego gatuna kanje nitwa Uwimana James. Tamba ngaho abaruguru nyene kubera dusange ngaho tuko turafite hapi. Mbega James uriga? Yego. Kamwa kangahe? Ni gasetiye. Bera kushuri byagenze neza. Na bitagenze neza buke muto. Nitwa Nafi Fabrice. Uri umunyeshuri nawe? Umunyeshuri. Wiga Nitwa septième. Wiga mu bindi. Mbega byagenze neza ku ishuri? Oya, byarase. Akazina kanje Nemihimana Dive. Nkaba mba hari ya ruguru. Dive? Mbega nawe uri umunyeshuri? Ku ishuri byagenze gute? Byagenze nabi. Nawe witwa nde? Akazina kanje nitwa Myandagaro. Mwitwa bande? Je nitwa Kimana Cloris. Wiga mu wa kangahe? Niga mu wa gatanu gusa ngiye mu wa gatandatu. Wiga hehe? Muri Tabo, Gasenyi ya kabiri. Je nitwa Muregwa Dorine. Nawe wiga mu wa kangahe? Mu wa kane ngiye mu wa gatanu. Je nkaba nitwa Nzeyimana Bella. Uri umunyeshuri? Wiga mu wa kangahe? Mbega sanze muri ko murakora igikorwa cyo kubumba amatafari. Mbega ni rya mbere mu bikoze? Oya si rya mbere. Amabitanguye ryari? Amategeko nk'umwaka uheze n'uburuhuko mu buruhuko cha dutangwa yene kugira kubumba amatafari. Nawe uri mu basanzwe bakora iki gikorwa cyo kubumba amatafari? Mbega nawe wagitanguye ryari? Mbega ryari rya mbere namwe mu bikoze? Mwabitanguye ryari? Ubuko tuca tubikora. Nshaka kubaza mbega ikiciyumviro cyo kubumba amatafari mwagitanguye ryari? Mu buruhuko aturonke vacances. Ryari rya mbere namwe mubikoze? Oya, twe mu buruhuko byose twama tubikora. Mbega nawe ninde yaguhaye ikiciyumviro cyo kuja gutangura ibintu byo kubumba amatafari? Naregera abantu babizi baranyigisha. Mbega iyo mwiga nta mafaranga baheza bakabaka? Oya. Nta nicyo bisaba kugira uje mu mugwi w'ababumba? Oya. Ndagusanze uriko uradandaza imisigati. Mbega ikiciyumviro cyo kudandaza imisigati wagikuye hehe? Jewe. Ni mama yabimbwiye. Mbega ikiciyumviro nimwe mwacimviriye canke n'abavyeyi bakibahatiyemo? Oya nitwe twaciyumviriye. Numviriye ati tuze turafashe natwe bw'abavyeyi bacu. Asanze hano muriko muradandaza. Mbega ikiciyumviro cyo kudandaza mwagikuye hehe? Mwavyumviriye gute? Warashanze amahera, umuyomba wacu aguma duha amahera, turayacanga tuvuga tuze kugira umutahe w'imisigati kugira dufashe abavyeyi bacu kurondera amakaye. Mbega wewe hari akunguko ubona mwa bino bintu? Ukabona gute? Akunguka ukabona gute? Genda kora hama bakamemba hama kacameza nkigurira ico nshaka. Nko ku munsi winjiza amafaranga angana iki? Nko ku munsi ugereranije ukorera amahera angana? Shobora kwinjiza nk'ibihumbi 3 canke 2,500. Iyo muhejeje mukaronka inyungu
inyungu muraheza mukayikoza iki inyungu y'amahera muronse inyungu isanzwe turagura vya nkenerwa hama ushatse ufise nk'ishirahamwe kewe ukazurabika hama nk'ishirahamwe yasizemo ukazurayikorako kewe mbega kuvuga itanguye harakunguko ukibonamwo habonamwo nyene nko ku munsi uraheza kunguka angahe naho mba narangutse nyene kubera nigenda ngura nk'iya make nigenda ngura n'iya menshi mbwa akanyungu urakabona mbega akanyungu uronse uzoca ugakoza iki kenshi ndatwara nyene mw'ishirahamwe indi nawe nyene nkaraba ibikenewe nkagura intumbero nyamukuru kumbure niwabuhejeje uburuhuko uzoca uyamaze iki ayo mafaranga yose ushira mu ishirahamwe uzoca uyamaze mbega mwibaza ko uyu mutahe wanyu muzohava mwunguka yego turabibona mwari mumaze mbega kubikora mu yindi myaka oya namaze kubikora rimwe wabonye byunguka yego mbega nimwaronka amafaranga cyangwa se inyungu mwiteze kuzokora iki tuzogenda tugura impuzu cyangwa dufashe ababyeyi bacu ibintu nyamukuru mwafatiye ko kugira mwiyumvire kudandaza byari biki kurondera amakaye nta bindi n'ibirato n'ibindi na niforome n'amashakoshi muzofasha ababyeyi mw'ibi bintu byo kudandaza kwanyu tuzobafasha nk'iki tuzomufasha nko kurondera amakaye cyangwa kugenda kugura impuzu niforome zishasha mbega ibi byo kudandaza nta kindi kintu mubona bizobakingira kuja kuyerera kuja agakoko k'abandi bana cyangwa kugira ingeso iyo urose inyungu ukora iki ndose inyungu je ndashobora kugenda hajya mu isoko nkaraba nk'agahuzu ngura haraba utuntu twankenerwa abavyeyi nabo nyene mba ndabafashije mfise nk'ishirahamwe icanza ndashiramwo mbega iyo uhejeje kubumba ukaronka amafaranga uraheza ukaca uyamaze iki urifasha mu byo nyene ufasha abavyeyi ufasha abavyeyi mu biki no mu biki karama amakaye barangiza batera kamo bagenzi babo ko badakwiye kurera amaboko kugira ngo ibu buruhuko ntibuze buhere ataco bafashije abavyeyi hari abandi bana muri mu rugero rumwe wamubona ngaha ataco bariko barakora ndababona nyene ni gishi woba hano uzogenda goreta kugirire kumwe kwa mbere hanyuma nanika tabindungikira aho guhanura badahanurwa bavuga ngo ivyonye ngo biragayitse je ngo nivyo ntavyo nokora naho ndavuga utago je nta mahera y'umufise noneho iki abana b'igihugu cose na cane muri ubu buruhuko abona ko burunda nyene kubakaraze bo kwifashisha nyene amashuri atanguye mbega nta bandi bana bari mu rugero rwawe ubona baguma bayerera n'igiki wo bahanura bareba kuyerera bakaza gukora hariho abandi bana mwama mubona baguma bayerera yego mubahanuye tuzobahanura nabo nyene bagire nk'izi ngeso zacu turiko turakora ngaha nk'ibibazo turiko turadandaza nabo nyene badandaze bareke nabo nyene agakuku kabi nawe ubabwiye iki abandi bana nanjye ndababariye ivyo nyene navuze ivyo nagira mvuge
wabwiye gute nawe nanjye ndababwira ati zobahanure nabo nyene bazoreke kugira agakuku kabi kubera natwe we twarose umutahe hama tubafashe. Nino kuri no nkuru turangirije ko amakuru twabateguriye tubamenyesha yuko JCTV muyikurikirana muciye kuri Facebook, Instagram, YouTube, Twitter mu kwandika akajambo JCTV naho ubutaha.